Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane yeje kurushikira na makuru avurwa kujyanganye General Prime Niyongabo nyuma yuko cari gihejeje imisi igira 3 kitariko kiribonekeza ngaho mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ni nyuma yuko vyavugwaga yuko General Prime Niyongabo yoba yaratorotse igihugu, abandi bakavuga yuko yoba yaragiye ahantu hatandukanye nyuma yuko abandi bavugaga yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika ari we nyene yoba yaramunyegeje. Hari n'ayandi masoko yemezaga yuko General Prime Niyongabo yoba apfungiwe mu biro vy'umukuru w'igihugu. Aka kanya rero tukaba tugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane ahijije kudushikira. Umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ataho wagiye. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Abatwumviriza muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Tubahaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Abatwumviriza muri mu makomine agiye atandukanye mu ntara zitandukanye z'igihugu, namwe muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Reka nsubire rero ndagukangurukiye cyane nshuti munywanyi kuri wowe wajije gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora akani kuko aryo ndagusaba muri kamusi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracabona akazujyana nyine upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisato bitandukanye, gisata ca politique, umutekano n'agateka kazina muntu mukayatorezwa n'umugabo wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Gushika ubu umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuva yoshika nga mu gihugu cacu Burundi gihutihuti avuye mu gisagara ca Dubai ubwo yariko arakurikiranwa n'abahinga mu vyerekeranye n'amagara yiwe. Nyuma yoshika nga mu gihugu cacu Burundi umukuru w'igisoda nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi General Prime Niyongabo yaciye aburwa irengero. Bamushiriye ko abaja kumurondera mu rugo iwiwe, inyubako yiwe ikikozwa n'abasirikare isinze nyuma yuko bari bafise inkoho zinini n'intoyi bivurwa yuko vyari vyahawe itegeko nanone rikomeye cyane nk'uko ryari ryashizwe ko n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Bamwe mu basirikari rero bakaba barashakishije bakaburana cyane yuko babuze iyo iki gihanganye General Prime Niyongabo cari cinyegeje. Gushika ubu rero duhejeje kuronka ingingo ikomeye cyane General Prime Niyongabo n'imvo zoba zaratumye yari yinyegeje muri aka gahe gashika imisi 3. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira rero na makuru ateye ubwoba na cyane ku mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mu majambo ya General Prime Niyongabo bica biboneka yuko yoba yatembagaje ubutegetsi mwibanga rikomeye cyane nyuma yuko icoba gisigaye ari ukubitangaza kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Biravugwa yuko rero nkuko bishikirizwa na General Prime Niyongabo icoba gisigaye gushika ubu ngubu ari ugutangaza kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu, na cyane yuko ari vyo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agifise akaryo ko kugenzura na cyane ibijanye no kurongora igihugu c'u Burundi vyo nyene vyaramunaniye. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko biboneka yuko ata muntu numwe gushika ubu ariko aramushigikira ku ntwaro yiwe Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ariko nanone ndabibutse yuko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi bamwe mu bene igihugu baramushigikiye na cyane ko bavurwa yuko atawundi mutegetsi wo musubirira ngo agenze neza kandi abandanya arangurure amabanga yiwe ajejwe kurongora. Rero igihugu c'u Burundi birasaba ingingo zikomeye cyane. Ndabibutse yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bamwe mu bihangange bamwagereza yuko avuga ariko atagushira mu ngero ibindi bihangange, rero bikamwagereza ibikorwa bitandukanye nk'ubusuma nyuma yo kudandaza abasirikare mu Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aka kanya rero General Prime Niyongabo yagaragaye mu kambi ya Muha nyuma yuko yarahejeje imisi ishika 3
gushika ubu rero muri iyo kambi akaba atamusirikare n'umwe arekuriwe kuyisohokamwo na cane ko ari ingingo ikomeye cyane yafashwe n'igihangange General Prime Niyongabo. Gushika ubu rero muri iyo kambi hakaba hariko harakorerwamwo ibikorwa bitandukanye na cane ibijanye no gutegura umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi, bakaba bariko barashira ko leta nshasha na cane nk'uko bishikirizwa n'amasoko yacu y'ibanga muri iyo kambi. Bikavurwa yuko rero umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agiheza kumviriza amajambo akomeye cyane kandi agiheza kumviriza amajambo yarahawe na bamwe mu bahanuzi biwe bakorera mu bisata bitandukanye, yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kurungika yo Keri Nkurunziza kugira ngo arabe neza uko vyifashe. Keri Nkurunziza rero murazi yuko icuka ciwe hamwe na General Prime Niyongabo gushika ubu ngo bitameze neza, birashobora kumukwegera akarambaraye na cane ko General Prime Niyongabo nawe nyene ari intare ikomeye cyane ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Bikavurwa yuko rero nyuma yuko ari bibonekeje amakuru akomeye cyane ku igenekerezo ry'ejo haheze avuga yuko hari umugwi mushasha ugizwe n'abajenerali bashika 8 bivurwa yuko arahiriye gufata ubutegetsi no gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Vyaba na ngombwa umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agatabwa mu mvuto. Rero bigiheza kumvikana ko muravya hari hibonekeje ibikorwa bitandukanye, hari hatanguye intambara gushikana n'ubu bikiriko birumvikana na cane muri ivyo bisata. Bikavurwa rero yuko umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariwe yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kurungika indege za gisirikare kajugujugu yarungitswe muri iryo shamba. Bikavurwa yuko yari yatanze itegeko ryuko iyo ndege nanone iva muri iyo kambi ya Muha, atari yatahuye neza yuko iyo kambi yoba irimwo uyu mukuru w'igisoda ngaha mu gihugu cacu Burundi General Prime Niyongabo. General Prime Niyongabo rero ageza kumviriza ayo majambo y'umukuru w'igihugu, yaciye afata ingingo ikomeye cyane gushika ubu ngubu atumira inama kadundura y'abajenerali bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko bajeje gushira umukono ku bijanye n'amasezerano akomeye cyane yo gusubiriza umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye hakoreshejwe inguvu ziteye ubwoba canke hakoreshejwe bimwe mu mutekano bikorwa mu mutekano politiki na diplomasi. Amasoko yacu rero yemeza amakuru akomeye cyane tujya tuze kugaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane ajije kudushikira bikamu nyuma zuko umukuru w'igisoda ngaha mu gihugu cacu Burundi General Prime Niyongabo we n'abandi bajenerali bakomakomeye we n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika afashanya n'akandi karwe kinyigeje kandi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Amakuru akomeye cyane ajije kudushikira muri aka gatondo nuko gushika ubu muri iyi kambi ya Muha bariko barashira umukono ku makete ateye ubwoba kubijanye no gukura ko intwari y'agahotora nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ni munyemerere rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi bikamunyuma zuko gushika ubu rero reka makuru yacu mbere yuko tubashitsa ko ayo avurwa muri politiki, reka makuru yacu tuyatangurira ku makuru akomeye cyane avurwa mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ngozi rero haciye indwi zibiri abantu 200 bapfunzwe bazira ko bari bagiye gupagasa muri Tanzania. Abo bafashwe ku igenekerezo rya 26 mu nyonyi mwaka wa 2023 bafatiwe ahitwa ku Masanganiza muri zone Musasa muri komine Kiremba, bari mu modoka ibajanye mu gihugu ca Tanzania. Bose rero bari bafise ibibaranga kandi vyemewe n'amategeko. Inzego z'umutekano nizo zahavuye zibapfungira muri komine Kiremba aho bakuwe bakaja gupfungirwa nanone mu gashoka igipolisi mu gisagara ca Ngozi. Amasoko yacu rero biravurwa yuko imiryango yabo nanone isaba ko bo kumvirizwa nanone n'ubushikiriza manza bwa Republika kugira ngo hamenyekane icaha bakibagira. Abaharanira agateka kazina muntu nanone mu gihugu c'u Burundi bariko barakurikirana ico kibazo nabo nyene bagasaba yuko atawohorwa ko agiye gupagasa bidaciye ukubiri n'amategeko mu gihugu cibanyi. Ayandi makuru rero abandanye adushikira basomyi bacu bakunzi ba Burundi News TV, ni munyemerere tubanze tubasangize ibijanye bimwe mu vyo tumaze kumenya kuri bamwe bahejeje kwemezwa n'inama nkenguzamateka ngo bazobe bagize umugwi nanone seni uzotegura amatora y'umwaka wa 2025 hamwe n'umwaka wa 2027. Amakuru akomeye cyane nyuma yuko biriko birakwiragizwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi bivurwa yuko ibi vyose birimwo igipfungu cishi cyane, ariko aka kanya dohejeje
kuronka ibi vyose imvo yavyo nibiriko birabituma ibi vyose rero reka tubigaruka ko mu makuru akomeye cyane yeje kudushikira nivyo biriko birakwegera umukuru w'igihugu nyaricubashije General Major Evariste Ndayishimiye akarambaraye gushika ubu rero uwa mbere Prosper ntaho rwamiye azoba arongoye uwo murwi nkuko twahora tubibashikiriza avuka mu ntara ya Rumonge akaba nanone yahora ari umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi ntaho rwamiye nanone akaba atari mushasha mu mugwi seni kuko yabuherewe nanone yawubereye umuvugizi mu matora y'ibihumbi 2010 hamwe na 2015 kuri ubu rero Victoire Nahimana yahoze ari umukenguza amateka mu kiringo ca 2015 gushika mu mwaka wa 2020 azoba rero ari icegera c'urongoye uwo mugwi akavuka mu ntara ya Kayanza Bizumuremyi Odette nanone azoba ashinzwe mu ntwaro nanone n'iy'ubutunzi n'umunywanyi umugambwe Uprona kugeza uno munsi akaba yari umurongozi w'umugwi w'abakenyezi begukirana none uwo mugambwe UFB gushika ubu rero Bizumuremyi Odette yarigeze nanone kuba umwunganizi w'umushikiranganje ajejwe urwaruka mu gihugu c'u Burundi Sylvestre Nyandwi nawe nyene avuka mu ntara ya Bujumbura akazoba ajejwe amategeko muri uwo mugwi Sylvestre Nyandwi aheruka gusubirizwa muri mukakaro uno mwaka mu gihe yari umushikiriza manza kizigenza mukuru wa Republika kuva mu mwaka wa 2016 mu yandi mabanga rero yagiye arashingwa hakaba harimwo kuba umucamanza muri sentare nkuru ya Makamba mu nyuma yuko na Bujumbura Mayiro sentare isubiramwo imanza ya Bujumbura ubuyobozi bwishikira hamwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ubutungane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nayo Bizimana François azoba ajejwe inyigisho nanone no gutanga amakuru avuka muri komine ya Mutana mu ntara ya Bururi akaba yaramenyekanye na cane muri politike y'u Burundi umuvugizi w'umugambwe CNDD benshi bita iyo kwa Nyangoma François rero Bizimana asanzwe ari umuhinga mu bijanye no mu bintu bitandukanye mu gusigura itegeko rigenga amakomine nanone mu Burundi akaba kandi yarananonosoye ibijanye n'ibwiriza rigenga amatora muri kino gihe akaba yakora nanone mu biro vy'inama nkenguza amateka nayo rero Gabi Bugaga avuka mu ntara ya Rumonge azoba ajejwe ibikoresho mu mugwi nanone seni kugeza uno munsi rero bikaba bivurwa yuko Gabi Bugaga yari umuvugizi w'inama nkenguza amateka uwo yigeze kuba ari nanone n'umumenyesha amakuru akaba yize igisata nanone kijanye no kumenyesha amakuru kuri ibi vyose rero biriko biravurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi birahije gukomera cyane bikamunyuma zuko na Leonidas Ndayiragije azoba ajejwe igisata c'ubuhinga bwa none tukaba rero tutaramenya vyinshi kubimwerekeye gushika ubu rero uyu nguyu atariko aramenyerekana ibimwerekeye bikaba bivurwa yuko rero ari inderetsi y'umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na cane yuko ari we nyene ariko arakurikirana ibikorwa bitandukanye ari vyo rero turibuze kugaruka ko mu yandi makuru yacu aza bikamunyuma zuko reka tubandanirize amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bikamunyuma zuko gushika ubu ngubu ikinyoma kigayitse gusambanya utwana duto n'imiyabaga ntibigabanura ubukari nanone bw'umugera wa sida ahubwo vyica ukwiganirira ku mubiri gushika ubu rero mu gihe hari ibihuha vya bamwe bavuga yuko uwugendana umugera wa sida iyo asambanije utwana duto canke imiyabaga aba ariko aragabanura ubukare ibi vyose rero bikavurwa yuko nkuko ikiganiro twagiranye na muganga Egide Ndagijimana arangurira nanone imirimo yiwe mu kigo Batatu Beza kiri muri komine Gitega aho nanone amakuru akomeye cyane nkuko yadushikirije yatanze umuco kuri ivyo vyose biriko biribazwa ko n'abatari bakeyi mu gihugu c'u Burundi muganga Egide Ndagijimana ati siko biri namba ico kinyoma kigayitse kirakomeye cyane kandi kiriko kiribonekeza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ahubwo uwugendana umugera wa sida iyo akomeje guhuza ibitsina n'abantu benshi abariko ariyahura kuko umubiri wiwe utaba ugifise ubushobozi bukwiye bwo kwigwana amakuru akomeye cyane rero nkuko yabandanije avuga yuko muri uko guhuza ibitsina ngo ni nanone bimusaba ingufu nyinshi akaba ariko arusha umubiri wiwe kandi agashobora no kwandura iyindi migera ikaza isongera isibe ikaba iriko iranakwiragizwa mu bandi bantu batandukanye babahuje ibitsina uretse rero ivyo nanone n'icaha kandi gihanwa na cane n'amategeko Egide Ndagijimana nanone ahanura abagendana umugera wa sida ko bose
bo kwiyumvira impanuro bahabwa nanone na muganga, kuko uretse uko gushurashura n'abubatse ngo bafise impanuro bagenderera ko mu kurangura amabanga yabo nanone yabubatse. Ayandi makuru akomeye cyane aje kudushikira nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, ni munyemerere inshuti banywanyi bacu tubandanye amakuru yacu tabandaniza ku makuru akomeye cyane nkuko twabibabwiye mu funyo. Tubandanye tubabwira ku mugambi ukomeye cyane uhejeje kudushikira, umugambi ukomeye cyane wuko mukuru w'igisoda nga mu gihugu cacu c'u Burundi igihangange General Prime Niyongabo gushika ubu gejeje kuboneka mu gihugu c'u Burundi. General Prime Niyongabo yarahejeje imisi igira 3 nyuma yuko yari yarabuzwe irengero. Umukuru w'igihugu nyaricubara General Major Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo ikomeye cyane ku igenekerezo ijya gatanu kigara mu mwaka wa 2023 yo kurungika abasirikare senzi mu kunyubakwa ya General Prime Niyongabo kugira ngo bamurondere gushika bamubonye. Gushika ubu rero General Prime Niyongabo ajeje gushikiriza ikete ku mukuru w'igihugu nyaricubara General Major Evariste Ndayishimiye rite y'ubwoba kandi rimwemeza kandi rikamubwira yuko atabwoba General Prime Niyongabo afisiye umukuru w'igihugu nyaricubara General Major Evariste Ndayishimiye, na cyane yuko wenyene ashikiriza yuko yoba ahora mukuri. Umukuru w'igihugu nyaricubara General Major Evariste Ndayishimiye aciye asha ubwoba, na cyane ko bica bimushikira bivurwa yuko ubwoba n'igishika ari vyose, na cyane yuko mukuru w'igihugu nyaricubara General Major Evariste Ndayishimiye aratinya iki gihanganye nkuko yahora abishikiriza. Mu majambo rero General Prime Niyongabo ashikiriza avuga yuko mukuru w'igihugu nyaricubara General Major Evariste Ndayishimiye adakwiye kuba yoba abesha kandi ahenda abene gihugu mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. General Prime Niyongabo ashikiriza yuko umwanya ku mwanya arafata ingingo ikomeye cyane yo gutangaza umugambi ukomeye cyane wuko yoba ashize ko leta vyimfata kibanza. Igisirikare c'u Burundi kirashigikiye cyane General Prime Niyongabo, na cyane yuko mu barongozi mu gihugu c'u Burundi atanu umwe kuri ubu ngubu ashigikiye umukuru w'igihugu nyaricubara General Major Evariste Ndayishimiye, na cyane yuko bamwe bamutazira vuvuzera kuko aravuga ariko mu ngiro wapi. Amakuru rero akomeye cyane ahejeje kudushikira nuko mu nama yari yabereye mu ikambu ya Muha ari inama kadondura, na cyane yari yakoranijemwo ibihangange bitandukanye nga mu gihugu cacu Burundi. Gushika ubu ngubu hakaba harimwo n'umuhinga mu vyerekeranye na politike aturuka mu gihugu ca Tanzania, na cyane kubw'amasoko yacu bikaba bivurwa yuko hari n'uyindi ntumwa iva mu mugambwe wa CCM ituruka mu gihugu ca Tanzania. Gushika ubu ngubu yariko iragirana umubonano n'igihangange General Prime Niyongabo muri iyo kambi ya Muha. General Prime Niyongabo umwanya n'umwanya arafise akaryo ko gutembagaza ubutegetsi, ariko nanone bigateba kumva zuko kwirage imbonesha kure vy'igihugu gushika ubu ngubu zose bikiri mu minwe y'umukuru w'igihugu nyaricubara General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi rero akaba ari byo biriko biratevya umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi no gutangaza umukuru w'igihugu vyimfata kibanza. Umukuru w'igihugu nyaricubara General Major Evariste Ndayishimiye ageza kumviriza aya majambo akomeye cyane ubwoba n'igishikari vyose, na cyane yuko umutekano ku kirimba ciwe gerereye igitego waciye wongerezwa, na cyane ko bivurwa yuko umukuru w'igihugu nyaricubara General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye gutanguza ikintu gikomeye cyane tugeraho tuze kugaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Gusa ndabibutse yuko ku nyubako ya General Prime Niyongabo gushika ubu ngubu abasirikare barungitswe gushika ubu ngubu baracyariyo, na cyane kubw'amasoko yacu kuri umwe mu basirikare yahora aturungikira amakuru ku buryo bw'ibanga. Turaza kugaruka rero tubashitsa ko ayo makuru nari twabateguriye. Ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.